Hey guys, uyu munsi tugiye turabira hamwe ubuhinga butanu womenya muri Microsoft Office Word yawe. Urakoresha imashini, urashaka kwandika neza akadocument, urashaka kugira mise en page, byose gumana nanje ngiye kubikwereka muri aka video k'iminota ine yonyene. Iminota ine yonyene uzoca ushobora kuzi ubuhinga bwiza muri Word. Ndugurura Office Word yanje, ndayuguruye, ni vide actuellement, nduguruye ndakeneye kwandika agatexte k'impapuro umunani ndagira egal ngira rande nkaca ngira nti ndugura parenthèse je fais entre guillemets parenthèse je fais un virgule je vais faire 6 je vais faire entre voilà nashoboye kwandika document y'amapage menshi nk'uko mubibona puis y'amapage angana so twagiye kandi ndakenera gushirako amapage bandikiye texte imeze nabi d'abord mu sélectionna byose ni contrôle A je sélectionne tout je vais faire ça voilà sont sur le même ligne titre iyi texte yanje iza kuba les vidéos rero nshatse kubishira hagati shonda kuraka ikija hagati ndaduza taille nkeneye kwiba titre ndaselektiona ngaha avuga ko ari titre 1 aha ndashobora gutora titre ya kabiri gagner du temps en web en suivant ama video yacu voilà and so on nkeneye gushaka amapage ni toujours insertion hama kuri numéro de page bas de page naca ntora munsi voilà nahejeje ikindi naco mwomenya ni giki nshaka kubereka ukuntu ushobora gusimba amapage nkeneye gushirako ngaha hejuru table de matière abantu benshi barandika ibitabo bagashaka kugira table de matière bakabura umuntu abibafasha uno munsi mwaravye iyi video ntibiza kubagora tuja muri référence table de matière wow ni table de matière voilà gagner video ninongeramo n'iyindi titre uciza ciwe ninaza ngaha je vais dire que uyu nawe wari titre 2 muri accueil je clique sur titre 2 voilà ninazi no hejuru nkagira actualiser clique droit je vais faire mettre à jour toutes les tables voilà yagiye wow mbebashe vyiza good so mukaba mubikunze rero akano ka video kagakinga uzashire kumenya vyinshi cyo mwandika muri commentaire imaze uco wagira fu yose duhereye kuri A gushika duheze twagiye iyo boneshe